Ndabaramukije nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri ino mboneshakure yanyu kandi yacu Isi TV ibagezako amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Aho tugiye kugaruka ko uyu mugoroba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira: ibintu iyi leta y'u Burundi ikora bimeze nk'ubusuma: ifumbire, ibigori, konte za regidezo, plaque z'amapikipiki, pasiporo, permis de conduire n'ibindi bigaragarira ko ari ubusuma bukorerwa abenegihugu. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone wowe utarafyondako kugira ngo ikiganiro dushizeko uce urabona notification ku gihe kandi mu ba mbere. Hari ingendo itangaje leta ya Perezida Ndayishimiye iriko iramenyereza abarundi. Ivyo bakeneye babiriha mbere ariko bakabaho batazi igihe bazobironkera. Bamwe imyaka irahaca badahawe ivyo barishe, canke bagasabwa ibiturire kugira baronke ivyabo. Ahandi naho bashobora ivyabo bakabiha leta bakabaho batazi igihe bazoronkera amafaranga yabo. Abashikiranganji babijejwe ntaco bigera babivugako. Umushikiranganji umwe Rudende yagize ico avuga ni Alain Ndikumana, nawe yavuze ko harimwo ubusuma bukomeye mbere ko ashobora kuhasiga ubuzima. Dutangurire ku ifumbire. Ibintu bikorerwa muri FOMI ni akataraboneka. Abanyagihugu barihishwa ifumbire batarabona na leta ikariha gutyo nyene, ba banyagihugu bakazorindira bakabura. Irima rikagera umwaka ugahera abanyagihugu bakabura inyishu, noneho bagasigara binginga abategetsi, mu nyuma bagasabwa ibiturire ku ifumbire yabo bari barihiye. Mu nyuma noneho bikanagera aho abarimyi baja kugura ya fumbire yabo mu mabutiki y'imbonerakure, n'abandi bategetsi bagasubira kuyigura umurengera kandi ari bo bari barayiguze itarakorwa. Umushikiranganji abijejwe Karine Mbarushimana ntaco yigeze abwira abanyagihugu. N'imiburiburi yobabwiye ati: amafaranga yanyu mwaduhaye ngibi ivyo yakoze. Yosavye imbabazi kubona atashoboye kubaha ivyo barihiye. Naho ibigori, umurimyi arima yimbuye ibigori vyiwe agategekwa gutegerezwa kubishora muri sosiyete ya leta yitwa Anagesa. Umurimyi akabikora nk'uko yabitegetswe akazorindira guhembwa akabura. Umwaka ugahera atabonye agafaranga kiwe, imigambi yiwe ikamupfana, irindi yimbura rikagera atarahembwa amafaranga y'ivya mbere. Na hano umushikiranganji abijejwe Karine Mbarushimana ntaco yigeze abwira abarimyi. Wagize aravuga yabaye umushikiranganji Alain Ndikumana, nawe yatubwiye ko Anagesa yuzuyemwo ubusuma gusa. Yanavuze sosiyete yindi yitwa SIAP yiba abarundi bashoye ibigori vyabo muri Anagesa. Kumbure ico atavuze nuko muri bene iyo sosiyete harimwo umwe mu bashikiranganji bari kumwe muri leta. Nayo konte za regidezo, abantu batari bake baridoga ko bamaze amezi, umwaka, abandi imyaka igeze kuri 4 bararishe amafaranga ya konteri y'amatara. Ico gihe cose kiraheze batazi igihe bazoronkera konteri zabo. Bamaze ico gihe cose barindiriye guhabwa amatara kandi baramaze kuyarihira. None nk'aya mahera amaze imyaka 4 ariko arakoreshwa ibiki? Umushikiranganji abijejwe Hassan Kibeya naco abwira abanyagihugu barishe ayo makonteri. Uwutavuzwe we ni Lieutenant Colonel Jean Albert Maningomba atwara regidezo. Pasiporo. Ikibazo ca pasiporo kimaze imyaka ari akananira abahinga. Igiciro kirazwi, amafaranga arihwa mbere, ariko hageze kuyironka ni ikibazo.
hari abo wumva bamaze amezi n'amezi bararishe ariko ntibayironke. Bamwe basabwa igiturire kingana n'igiciro ca pasiporo inshuro hafi 10 zose kugira baronke pasiporo yabo baba barishe. Umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye ajejwe ico gisata nta munsi n'umwe yigera abivugako. Utavuzwe we ni Generali Majoro Maurice Mbonimpa ajejwe pafe. Permis de conduire, ikibazo ca permis de conduire co ntikikivugwa. Abantu bavuga ko bamaze imyaka irenga 2 barindiriye kuronka permis de conduire. Ufise igiturire gishobora kurenga inshuro 10 igiciro ca permis de conduire we agenda ayitahanye. Umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye abijejwe ntacyo yigeze abivugako. Plaque z'amapikipiki, hari benshi bidoga ingene baguze ipikipiki kugira ibafashe kwisununura mu buzima. Muri OBR bararishe plaque y'ipikipiki yabo, none amezi n'amezi araheze bataronse iyo plaque d'immatriculation. Barihaye bagashira ya mamoto yabo mw'ibarabara batagira plaque. Ibiturire bategerezwa guha abapolisi ni agacamutwe. Nta mutegetsi n'umwe yishura ibibazo by'aba bantu, nta n'umwe abahumuriza ngo abahe n'icizere ko zizaboneka. Leta irakwiye guhagarika kurihisha ivyo itaratanga. Kubona umuntu ariha ivyo atararonka, kubona leta ikoresha amafaranga y'abanyagihugu nk'umutahe wayo, mu nyuma ikagaruka gushinyaguriza abanyagihugu, ni akamaramaza. Birababaje cane kubona leta idashobora no kugira ico ibwiye abayihaye amafaranga yabo. Birababaje kubona umunyagihugu atanga igiturire ku bintu vyiwe. Leta ya Evariste Ndayishimiye nitange umuco ku bantu bose ifitiye amafaranga ariko ikaba idashaka kubaha ivyabo. Leta ya Ndayishimiye iriko iriba abanyagihugu vyihuta. Harakenewe ingingo ihagarika kurihisha abanyagihugu ivyo batarabona. Yaba fomi izi ko umunyagihugu ariha ifumbire ari uko iyimuhaye, ntiyokwigera isubira kureka gutanga ifumbire ku banyagihugu. None ubu kuyitanga no kureka ntaco bitwara fomi, yo iba yaramaze kuronka ivyayo. Na leta ntiyosubira kuvuga ko fomi iriko isaba amamiliyaridi y'umurengera, kuko vyoba vyoroshe kubona abaguze ifumbire uko bangana. Nta munyagihugu yosubira kuja kugura ifumbire yiwe ku mbonerakure. Aka gasuzuguro ni gahere. Ifumbire yakozwe mu mafaranga yabo, nibayihabwe, si imfashanyo baje gusega. Umunyagihugu w'Ibubanza yanditse ati: aha ni ahitwa mu Ruce mu ntara ya kera ya Bubanza, komine Mpanda. Ikibazo c'ifumbire cabaye ndanse, aho bazana iyiri kurushi. Twebwe amahera yacu yagiye imbere, ariko abiriwe batondeye ifumbire umunsi wose n'inzara hakaronka 30% y'abatonze, abandi bagasubira inyuma atana intete. Imirima iriko irahishira, hama ngo tuzogera mu gihugu cifashe. Iyumvire kugombora ifumbire mu kwa 10 ikagera mu kwa 3 tutarayironka, ngo niy'impeshi ikazoza muci. Hama ngo umunwa wose uronke ico utamira, ngo n'umufuko uronke amahera ata mwavu dufise. Ariko amahera yacu barayegeranya banezerewe, natwe batazi ingene imiryango yishwe n'inzara kubwo kubura ifumbire. Ndagusavye ntuhave utangaza izina ryanje ngo ngire kubura ico iyo fumbire narihiye nongere mbure n'ubuzima. Aka gasuzuguro kararenze. Ukuntu abanyagihugu bariko barafatwa ku kibazo c'ifumbire, wome ngo ni abaja gusega imfashanyo. Fomi ikoresha umutahe w'abanyagihugu baba barishe imbere ifumbire.
abanyagihugu bakwiye kwitwa bene fomi turavye uko ibintu bimeze. Fomi na leta nibubahe umunyagihugu yatanze amahera yiwe, hama bamuhe ivyiwe mw'iteka. Ingingo yihuta kuri fomi: yubahe umunyagihugu. Umunyagihugu azohore ariha ari uko ahawe ifumbire yiwe, nk'uko bigenda ku bindi bidandazwa. Nimba fomi ifise umutahe wayo, nikore ifumbire, hanyuma umunyagihugu ayigure yamaze gukorwa. Ivyo fomi itabishoboye, nihaze ayandi mashirahamwe bahiganwe ku rubuga. Umunyagihugu ntiyogera gutanga umutahe fomi ikoresha akongera agafatwa nabi gutya kose. Iri ni ibara mu gihugu. Mu gihe hagira ico ubushikiranganji bushikirije, turakibagezako mu makuru yacu ataha. Ndabashimiye nshuti twabanye, amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.